Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikiye muri uyu mugoroba numwanya w'ayandi makuru agezweho kuri imbonesha kure mukunda kandi mudahwema gukurikira Umuhuza TV. Hari byinshi twabatohoreje mu makuru abavugwa cane mu bisata bitandukanye, inkuru zivugwa cane mu bihangange turaza kuzigaruka ko tugaruke kandi biriko bivugwa cane ku mbuga ngurukana bumenye n'ibimenyesha makuru bitandukanye mu bisata vyinshi nkuko tubibategurira. Tugera muri politike, mu mutekano, agateka kazina muntu, ubutungane n'ibindi vyinshi bitandukanye. Hari amatangazo aba yatanzwe, inkuru ziba zaranyegejwe n'ibindi vyinshi tukabibagezaho twabibatohoreje. Twifashisha amasoko yacu arirya nino mu nzego zitandukanye no mu bice bigize igihugu c'u Burundi, bivugwa cane ku mbuga ngurukana bumenye n'ibimenyesha amakuru n'izindi nkuru zidasanzwe ariko zose zerekeye igihugu c'u Burundi. Ari ubwa mbere twumvirije fyonda kuri subscribe canke sabone. Turaza kwibanda ku nkuru zikurikira. Turaza kugaruka ku muhungu w'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Pacifique Ninahazwe yahejeje gushira amabanga hanze y'uwo muhungu wa Gervais Ndirakobuca. Muraza kuvyumviriza ku buryo bw'idonido. Gusa mu vyo yanditse ku rubuga rwe rwa Facebook yagize ati abategetsi bo kwiyubara cane mu ndero baha abana bakabigisha kubaha amabanga y'abavyeyi babo, ntibibaze ko banganya ivyubahiro vyabo. Iyo batabikoze gutyo abana barakora amakosa akomeye y'ubutegetsi buheze naho bikabagora kuba mu bihe bishasha. Pacifique Ninahazwe akaba yanditse ko ariko araronka amakuru y'abana b'abajenerali n'abakoroneli batangiye gufatwa mu madosiye yo kugandagura abantu nkuko base bahoze bavugwa. Bukaza gukurikira rero inkuru y'umuhungu wa Gervais Ndirakobuca. Mugihe rero hari isanamu yoba yarabonetse mu mwaka uheze, abantu kibaza se uwo muhungu yoba ari uwande, ariko vyose vyagiye ahabona. Kaza gukurikira rero ivy'uwo muhungu wa Gervais Ndirakobuca ndetse n'ivyo yakoze nuko aboneka nkuko amasoko yoba yatanze inkuru. Yandi makuru umuntu mbere yo kugabanya ikoreshwa nabi kuri bamwe ry'igitabo c'inzira kidasanzwe ni passeport diplomatique di dossier yo kongera gusaba ico gitabo c'inzira mu gihe kiba carangije igihe izobiherekejwe n'urutonde rw'ivyo ico gitabo c'inzira cakoreshejwe. Mukaza kumenya rero ivyashikirijwe n'umunyababanga mukuru wa leta y'u Burundi amenyesha kuri iryo koreshwa ry'urupapuro rw'umukoresha, ndetse mukaza no gukurikira vyinshi kuvyerekeye iyo passport. Abarongoye uburere bw'igipolisi hamwe n'abarongoye igipolisi mu ntara nabo bahawe imodoka za kizunguzungu nshasha 23 zizobafasha guhangana n'abashaka guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Iyo nkuru nayo tukaza kuyigarukako. Mugihe rero kuri uyu munsi umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye iramutse agendera ikigo Onatur gisanzwe gihingura ikizuku mu ntumbero yo kwirabira aho ibikorwa vyo kubaka imashini zizohingura ikizuku bigeze. Uko vyari vyifashe rero navyo mukaza kubikurikira. Tubafitiye nandi makuru avuga cane mu ntara ya Rumonge. Nkuko nabivuze fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndaguhaye ekaze. Mwaka 2022 muhungu wa Gervais Ndirakobuca yabonetse ari kuri hoteli ya Se Indora muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke. Aho se yari akiri umushikiranganje w'intwaro ya hagati mu gihugu w'iterambere rusangi n'umutekano, atari yasubirira General Alain Guillaume Bunyoni. Uzi neza uwo muhungu yaragize ati uyu ni umuhungu wa Ndakugarika. Ifoto ikaba yafatiwe kuri hoteli ya Se Irindura muri komine Bukinyananya aho Ndakugarika asanzwe avuka. Jewe nsanzwe mba mu Cibitoke ca Rugombo. Uwo muhungu ataduganye V8 ifise plaque ya leta, adogana suramba ya leta nyene, ntibagiye ko atemberana n'inkoho muri iyo midugo yose.
uko rero niko isoko ryoba ryemeje ivy'uwo muhungu wa Gervais Ndirakobuca. Pacifique Ninahazwe rero akaba ku rubuga rwe rwa Facebook yatangaje ko asanzwe afise n'ayandi mafoto y'uwo muhungu akunze kwifotoza afise ibikoresho vy'inzego vy'umutekano, agashimikira rero ngo kuko abana b'abategetsi bakunze kwibaza ko bafise ivyubahiro vy'abavyeyi babo, nkuko Nibagije akaba yanditse agira ati abategetsi bo kwiyobara cane mu ndero baha abana bakabigisha kubaha amabanga y'abavyeyi babo, ntibibaze ko banganya ivyubahiro nabo, iyo batabikoze gutyo ng'abana barakora amakosa akomeye y'ubutegetsi buheze naho bikabagura kuba mu bihe bishasha. Yavuze rero ko ariko araronka amakuru y'abana b'abajenerali n'abakoroneri batanguye gufatwa mu madosiye kugandagura abantu nk'uko base bahoze bavugwa muri iyi myaka iheze mu mabi yo kunyuruza abantu no kugandagura abantu. Pacifique Ninahazwe rero akemeza ko makuru ariko araronka ngo vyoba biteye ubwoba. Turategeye rero kugira ngo tuzamenye vyinshi bizava mu matohoza yiwe azokora navyo mukazobikurikira kuri iyi mbonesha kure. Hari impinduka rero kuri passeport diplomatique mu ntumbero yo kugabanya ikoreshwa nabi kuri bamwe ry'igitabo c'inzira kidasanzwe. Passeport diplomatique dosiye yo kongera gusaba ico gitabo c'inzira mu gihe kiba cararangije igihe ngizo biherekejwe n'urutonde rw'ivyo ico gitabo c'inzira cakoreshejwe. Hamwe n'ivyo umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi amenyesha ko urupapuro rw'umukoresha ordre de mission rwerekana ico umuntu agiye gukora rubwirizwa kubanza kwerekanwa ku kibuga c'indege muri Ndadaye ku ngendo zose zo mu mahanga, hamwe n'uruhusha rwemejwe n'ubushikiranganje byo bujejwe harimwo imigenderanire y'andi makungu. Mu gihe umuntu akoresha iyo passeport diplomatique azoba ariko ararondera visa mu buserukizi bw'igihugu kanaka buri mu Burundi ngo na ambassade. Ibyo rero tukaba tubisanga mu rwete rwatewe ko umukono kuri uyu wa 21 kwezi k'umunani 2023 n'umunyababanga mukuru wa leta y'u Burundi akongera akaba n'umuvugizi iwayo. Mu nkuru ziriko ziravugwa cyane mu gisata c'umutekano, abarongoye uburere bw'igipolisi hamwe n'abarongoye igipolisi mu ntara bahawe imodoka za kizunguzungu nshasha zizobafasha guhangana n'abashaka guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Imodoka zose hamwe 23 nshasha zirerura abajejwe umutekano iyo bari mu bikorwa vya misi yose, zikaba zihejeje gushikirizwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ku barongoye igipolisi mu ntara uko ari 18 hamwe n'izindi zitanu zahawe abarongoye uburere bw'igipolisi kuri uyu wa 21 Myandagaro 2023 mu ntumbero yo guhangana n'abahungabanya itunga ry'igihugu. Izo bari basanganywe bagaca bazisubiza kugira ngo zisubirwemwo izoba zifise akagorane zikorwe neza. Ijambo ryiwe umuyobozi mukuru w'igipolisi Budomo Frederic yashimye cyane mushikiranganje ku kubona igisabo abajejwe umutekano bari bamusabye cuko bafise ingendeshwa zishaje yaranyarukije kugitorera umuti, cabonera ko gutera kabo baronkejwe izo ngendeshwa ko bozikurikirana bakazifata neza kandi bakazikoresha mu bikorwa zagenewe. Nayo mushikiranganje w'intware hagati Martin Teretse yarahagarariye ivyo bikorwa yamenyesheje ko izo modokari arizo batijije abajejwe umutekano kuko mwitwarariko w'abarongoye igipolisi mu ntara no mu burere washikiriye mukuru w'igihugu nawe aca yegeranya imiduga aho yari iri kugira ngo ije kuba irakoreshwa. Yagize ati iyo umuntu agutije igikoresho utegerezwa kugikoresha neza kugira agutije abone ko atihenze. Rero abahawe zino modoka hamwe n'abazozigendesha bahamagarirwa kuzitaho nk'izi wabo bakaraba ko vyose bimeze neza kugira ngo ntizononekare kuko ivya leta n'ivy'abene gihugu bose. Shikiranganje Martin Teretse akaba yarangije abahimiriza ko bozigendesha neza kandi buke hako bagenda barazirukana cane bazotume bazinduka. Bindi rero biriko biravugwa cane, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaramutse agendera kigo Naturu gisanzwe gihingura ikizuku mu gihugu c'u Burundi. Uko vyari vyifashe rero navyo reka tubibageze ko yari mu ntumbero kwirabiraho ibikorwa vyo kubaka imashini zizohingura kizuku bigeze.
kuri ya 21 Myandagaro 2023 niho yashika rero muri ico kigo yakiriwe n'ubusanzwe arongoye ico kigo ni Isidore Mbayahaga ari kumwe n'umushikirangano vyajejwe harimwo amasoko ntangaguvu. Imvo nyamukuru yatumye agendera ico kigo kwari ukwirabiraho ibikorwa vyo kubaka imashini azohingura ikizuku mu buryo bwa none bigeze. Abashimye cane yongera anashima abasanzwe barongoye ico kigo ku ntambwe yasanze ibikorwa bigezeko. Isidore Mbayahaga asanzwe arongoye ico kigo amenyesha ko izo mashini niyo zatangura gukora muri uku kwa Nyakanga 2023 umunyagihugu wese ashobora kuzocana akoresheje ikizuku. Hagira ati ivyo bizodufasha gukomeza umugambi wo gukingira ibidukikije no kubungabunga isi ndimwa. Mu ntara ya Rumonge iri muri imwe zikunze kugira ibibazo bijaye n'ikena ry'amazi bigatuma abene gihugu bo ku mugwa mukuru wa komine Rumonge n'abahegereye bahura n'indwara ziva kw'isuku rike. Mbere yo kuronsa amazi abo bene gihugu ishiramwe mpuzamakungu UNICEF Burundi ryaterereye mu gutanga uburyo bwo kubaka umugende w'amazi mu Gweji Gatete Mutambara ari bifashijwemo n'ikigega c'iterambere c'igihugu c'Ubuyapani. Bwo mugambi rero imiryango y'abene gihugu bo mu Rumonge igera ku 1600 harimwo n'impunzi zavuye mu gihugu ca Tanzania, amashure, amavuriro, amasoko n'amacuniro y'ikijambere. Kigaragara kuri uwo mugambi wo kogereza amazi meza mu turere twa Mugweji Gatete na Mutambara ari uwo kubwiza amazi meza muri komine yose ya Rumonge na cane ku miryango yegereye ibarabara rya Route Nationale gatatu n'ibigwati vya Kayange. Uko bishikirizwa na Sadara Ndabaniwe hajejwe inyubako mw'ishiramwe Coped akaba ari nawe ahagarariye uwo mugambi, avuga ko umugambi washitswe ko mu guhuriza hamwe amasoko y'amazi mu kubaka amatanki no guhimiriza bene igihugu gushigikira no guterera uwo umugambi wo gufasha kugira amazi nayo aboneke. Niko rero vyifashe mu ntara ya Rumonge. Ku bindi rero bitandukanye nkuru tugiye gusorezaho aya makuru yacu vugwa mu gisata c'ubutungane. Umunyororo w'impaga w'imyaka 3 no kuri hadabu ry'ibihumbi 201 nico gihano sentare nkuru ya Mwaro yaciriye kuri uyu wa mbere abagabo babiri bo muri komine Kayokwe mu ntara ya Mwaro bagiriwe n'icaco kugerageza gutoroka ibohero no gusambura inyubako. Abo bagabo bari basanzwe bafungiye mu gashoka komisariya mu ntara ya Mwaro bagirizwa ivyaha bitandukanye ariko bijanye n'ubusuma. Mu ntahe rero yashashe mu manza zikibira ko sentare yategetse ko batarishiye dabu bazoyifungirwa ukwezi kumwe. Mwe muri bo yaburanye yemera icaha yavuze ko afadikanije n'ubwo bashengejwe amwe yabaduye icuma cari hejuru y'icumba bararamwe akoresheje ishoka ngo baciye rero batobora ibati riri hejuru naho iriko bateshwa n'abandi banyororo ariko uwundi yahakanye ivyo yagirizwa vyose. Ndabakengurukiye abanywanyi bacu ko twabanye uyu munsi wose. Ntimuzocikwe n'andi makuru tuzoshikiriza ku munsi w'ejo. Ndagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko. Imana ibahezagire.